n'abaririmbyi 10 je bandushize nangaha mu Burundi ntabo kubwo tugenda mu barabara ati tugende turabe kweri who is the best mu barabara tugende turabe uwo abana biruka ko cyane tugende turabe abantu n'abaririmbyi 10 bari ndimo baririmbyi 10 bameze fresh kuko mfise project zirenga 10 na zingahe na 5 kandi zose zirimwa abantu mpemba amafaranga sivyo rero abantu bamemba amafaranga ntugenda kunsigura yuko je mpemba abantu project 15 zirimwa abakozi hafi ba 50 bavyumva ko muri Salon Salon botakateza ko abakozi barenga 3 hamasado kwa fili 2 muri vernis nk'abandi 2 sivyo first image akora umukozi first balafu hakora umukozi first G hakora umukozi first karanga hakora umukozi first promotion hakora umukozi first video vixen hakora video vixen benshi first king video first king abona barimwo first bodyguards haba hari abantu benshi baba bodyguard sivyo mbafise abantu barenga 50 mpemba amafaranga ku kwezi rero ugiye kumbwira nabaririmbye bake none nta no na Natasha sindavyibaza ariko wewe usanga bikorera mu Butaliyano bijya rero ine ndakobeshe ko ahendera mu misinga agumagera mu Butaliyano naze ngaha muri face Natasha ze Shani Queen aze mwana wardaze Bernice aze mugabo atari kumwe na Sadi bose n'abagore ba Bernice aze batari kumwe na Sadi hama nkwimvira ibindi nje nzo niko nakora ngaha cyumuvugu ivyo birakuraba ushaka kumenya we system y'wanjye turabonye conference de presse BEL Chris yicaritse abantu mahantu novuga yuko hatagutse cyane ariko ngira nico kibanza yashimye ariko ari ma commentaire yaje ati zijya ntebe bicaye ko kumengo ni systeme BEL Chris atari banga zijya ntebe bicaye ko muri conference nizi ntebe uko twazibona niko tuzizi canke nizindi ntebe ziri mu bundi bwo BEL afimya kingahe mvugisha ku nguvu none fata umuntu uri mu nanje utavuze imyaka ntibihera ntibisha tegezwa kuvuga imyaka kuko sibanga surumogi imyaka yanje rero yimvugishe ku nguvu muri fresh muri good ni Mr Tugesho no munyarusaku ni Mr Sutwa ni Chawa na Kanyamuji ni Mr Vuguta vyumye ndabakunda cyanyereka manzi ndabashimire cyane kubona mwingene muri ko muranteza imbere muri ko murabikora neza cyane uyu ni BEL Chris first rapper aherutse kuduhereza ikintu bise first gang hako mu stati yiwe hose ugumona ni first gang ndetse no hejuru yo murabona yuko ari first gang ni igicapo kiri mu bwoko bwa cartoon ni foto bafotoye bayikoze muri cartoon ubwo no buhinga bwa none ariko ntabwo ari creation ya BEL Chris ibi bya cartoon vyamyeho vyari bihari ndetse bizobana bihari ariko BEL Chris yavuze ati nivyo vyombera ni logo nziza cyane ndetse twamusanze kuri Salon aho yuguruye Salon yitwa First Salon ni byinshi cyane biri muri iyo fest hariho fest mihogo fest karanga first mitewe first makala first music first ni bintu byinshi cyane yugure BEL Chris vipi hali mzee yo what's up my people to boy BEL Chris first rapper zigo FBLZ boy first them first gang aka umuririmbyi ya mbere yambarira amamiliyoni menshi cyane BEL Chris first rapper umeze neza ga bro uraho umeze neza yeah I'm good meze bien ndashima mu rugo ni fresh safi tu swaga ziguma zigwi tumatujyana ntiduherutse kubona new look mu mutwe ntiduherutse kubona new look kukiga bro bana vuga yuko new look kwako nari busy n'ibintu byaragoye kuno nshobora kugenda hariya kandi nagiye mu bihugu byo hanze byinshi ngiye kuyabashorera mugana bavuga ati ubu nzoyijorera That's why nashatse Salon itangure hama komsanze ndatanga nanje muga ndayaha ku bantu mvuga ni abantu nzoyabaha hama bayage muga nanje azongaruka ko na makeyi atari kubanya amava tariki no hanze zoshika ngende kwisukisha ariko mu mwanya wavyo ariko mu mwanya ngenzo ndi home nta mpamvu yo kuzanda ndagasubiye amafaranga mu burofi foko nzoyatanga nga n'abarundi bose ndabasabaze banshorere mona warda Verninga hirahari byose Shani Queen Natasha Natasha tugenda nyene kwanza kuri Natasha na arapfira kandi afisa abana tungana Salima Melina Serina Lahuma Legina fiya BEL Chris Natasha ziyameshe ziwe zimanuka gushika ho ngaha zimanuka kuva ngaha ko mutwe zigashika no ngaha aha byose barabikora muri First Salon ariko wewe usanga abikorera mu Butaliyano bijya rero ine ndakobeshe ko ahendera mu misinga agumagera mu Butaliyano
naze ngaha muri face Natasha aze Sean Queen aze Mona Warda aze Bernice aze mugabo atari kumwe na kandi bose n'abagore ba Bernice aze batari kumwe na Sade hama nkwimvira ibindi nje nzo niko nakora ngaha cyumuvugo ivyo birakuraba ushaka kumenya we system y'Iwanjye Chris hari umwese abantu bose muri entertainment baba bahungu sabdo kwafira hari vernis irahari muri salon beauté harahari byose birakunda n'ibindi abakunda amabarafu y'amata canke yiki festival barafu amabarafu meze ku gwego festi maji festi karanga festi promotion ibyo nivyo wanyu hariya muri koresha ya made n'ibindi byinshi ndibaza muhanze kubibona byanditse BEL Chris arambaye costume arambaye coat arabaye umuntu w'umugabo ni BEL Chris ijya koti kwanza yarabonye ko imubereye canke yarabonye ko yihenze bo mavuga yuko kwambara costume ni kintu cerekana icubahiro bawihaye respectable no kubona ijambo gushaka kuvuga muri rya mwanya nibaze yuko ijambo navuze muri rya mwanya ryari banye na costume that why nambaye uko mvuga ivyo nshaka mvuga ivyo nshaka ucuti ba genda ufungisha sivyo mwamenye no nibaze yuko c'est normal nambara costume kandi n'ubunzo zambara kenshi kandi kare nahora ndazambara gusa sini abantu bakunda kumbona ntibakunda kwa sina kunda kuja ku mamede ndazambara niza ngo ujya costume ngo yarajabutse indege brother yavuye muri Chicago n'ahandi henshi gusa nyene si kwishima nka nibisanzwe twafise n'abastiliste muri Fest Gang bakorera ngaha mu Burundi n'abandi muri Chicago bagenda barakominikana ko imiziki ishike fresh one love ego turabonye conference de presse BEL Chris yicaritse abantu mahantu novuga yuko hatagutse cyane ariko ngira nico kibanza yashimye ariko ari ma commentaire yaje ati zijya ntebe bicaye ko kumengo ni systeme BEL Chris atari banga zijya ntebe bicaye ko muri conference nizi ntebe uko twazibona niko tuzizi canke nizindi ntebe ziri mu bundi bwoko systeme brother intebe bari bicaye ko bose barazibonye abakamera bazibonye abakameraman bazibonye abahosts bari ngaha bazibonye nzaye intebe zikaze cyane kubera ko nani meza onye ni burya bwo kubwibiyo bw'iyo bwa filme bushasha boye gusohoka nibaza yuko si ibintu uvuga ngo nawuze ukacukulea power mani byari biboro biri ku gwego gwa hatari sana gwego mpuzama ariko ujya munsi ni washatse kuvuga ibintu kungene bipanze hari byinshi ntavuze kubera ko twari nari ujya munsi natwe no korera mani hajya nkarira mu maro kubera ko ndibutse ibintu abajournaliste bangiriye ntwaye indirimbo ku radio iki ni just hari ibintu bya bitasaba ko nshobora kuvuga byose bivanye n'ukuntu wasanga ndiko ndashaka dukoresha time ko ari mazumanya munini bandindiye hari ibintu tugitunganya ngaho bya dushoye kugurura BEL Chris arakuze mukuru we Fabio varashigirije ati BEL Chris ubu yakuze ntimuzosubire kandi kumumbaza koko BEL Chris aremera ko yakuze nimba yakuze akuranye iki BEL Chris bona vuga yuko seriously tureke kugira kuguma abarundi kibazo dufise no kukengerana cyane kutabona level y'umuntu seriously je nibaze ko mu barundi mu bari imvyo barundi ntabarimvye 10 twoja muri competition yo kwerekana ko nakoze ati gute festival ntabarimvye 10 je bandushize nangaha mu Burundi ntabo kubwo twogenda mu barabara ati tugende turabe kweri who is the best mu barabara tugende turabe uwo abana biruka ko cyane tugende turabe abantu ntabarimvye 10 baramutsa ntabarimvye 10 bahari ico ni cyambere icya kabiri ndi mu barimvye 10 bameze fresh kuko mfise project zirenga 10 na zinga na 5 kandi zose zirimwe abantu mpemba amafaranga sivyo rero abantu bamemba amafaranga ntugenda kunsigura yuko je mpemba abantu project 15 zirimwe abakozi hafi ba 50 bavyumva ko muri salon va salon botakateza ko abakozi barenga batatu hamasado kwa fili babiri muri vernis nk'abandi babiri sivyo first image akora umukozi first balafu hakora umukozi first g hakora umukozi first karanga hakora umukozi first promotion hakora umukozi first video vixen hakora video vixen benshi first king video first king abana barimwo first bodyguards haba hari abantu benshi baba bodyguard sivyo mbafise abantu barenga 50 mpemba amafaranga ku kwezi rero ugiye kumbwira nabarimvye bake none nta no na Natasha sindavyibaza surazi na muri ndero ndamwubaha buri sister wanje ariko vraiment nibaze yuko ashobora kuba ayafise mu wundi buryo mugana navuze je mu bintu biboneka abarundi babona sivyo uko byo byose birakora nawe keretse ko hari bikeye bishika nka 2 bizokora this week ariko nta byose ubu official birakora ubikenera bironka rero abakozi bangana uko ndabahemba amafaranga yanje sikino kiba coroshe kandi haro naho ashobora gusanga n'ukwezi guheze bataronka umukiriya dufata nk'ivyo abari bishasha nk'ivyo ba bodyguard ugasanga ukwezi kuraheze ntaronka marché mu bodyguard bakenera bose muganka guma ndabahemba rero nibaze yuko nabarimvyi bake je navuze ati
kubera ko navuga nambariya yabakabipinga reka basinerekana ikindi kintu abarundi babona ati kuko amafaranga impuzu si ikintu abantu bose bashobora kwemera avuga ati none yaziguriye he none hanze yagiye ogari abavuga ati okay ni ibintu bya kwiyeshima ni byo kwiyemera mugana cyase mvuga ibintu abarundi babona brother iyo ntebe muri Salon imwe iri kuri 2 million yandi mafaranga avyumva uziguye ngaha mu Burundi jani zose nazitumye Dubai man so rero navuga yuko si ibintu byo kwishima man gusa nshimira Imana tuyabishitse yabinshikanye ko nshimira n'abafana basupportinze nkabishikako n'abamenyesha makuru bose iyo bava bakagera abafashe neza n'abafashe nabi bose one love ego ati abamfashe neza n'abatamfashe neza bose one love. BEL Chris conference de presse irabaye ariyambitse urusato rw'intama mu gihe muri wari ntambwe mu kureka kuvuga neza izamvugo ziwe BEL Chris ubwo nubona yuko umengo uburi kurajuragiza abantu mu gihe muri conference uhari ibintu wanyegeje ariko no munsi ukabubishiza ahagaragara ntuna yuko abantu bacu bomengo BEL Chris ahubwo ntari serie umengo n'umwensi gute kuko utubwiye neza yuko intebe wicaye ko ibintu byinshi ariko ujya munsi wari Musamariya mwema yego murabona banyakubahwa rero festi karanga yaje ariko no munsi BEL Chris akaba yireke ntubona yuko umenga abantu BEL Chris uri kurabajuragizaga brother je niko ndashaka kuvuga uko niko ndavuga nti abarundi baze banshorere sivyo nakoresha imitaye myinshi ndashaka ne support numva ashaka kunterera anerere kuko n'igihugu kirasaba support wanashima ndafise n'izindi project cyangwa gukora zindi mugabo ataburyo bundi buhari bwo kuzikora mugani ko ndavuga yuko izi project nakoze zitwara amafaranga menshi kandi dépense amafaranga menshi yo guhemba abakozi kwiyemera kuri hehe kutavuga kuri hehe bitandukanye nabyo navuze kuri hehe bo ntaho kuri ariko ari ikintu ushaka kwanza kumenya BEL Chris aho nyene Fabulous kumenga ntuwemera ko nateye imbere basi ugutera imbere uje biracari ntango ivyo tubona umengo ni bo ariko kwanza manager ninde n'umukobwa n'umuntu muri ko murakorana niki ivyo nivyo confusing abenshi manager wa BEL Chris ni BEL Chris nyene uravyumva ni jewe nyene Salon ivara 2 million angahe 2 million ari mu ntebe imwe naho nyene uriguriye mu Burundi nani yaguriye mu Burundi est-ce que calcule ni 2 million yaguriwe aha ushaka uyikamera ngaho ugiye insert hamaze uze kuyicishamwe muri commentaire baze kwandika nta kibazo brother if bari onyana ati bro ubaho ndakenda mi ariko rero ndashaka kumenya BEL Chris ni gake BEL Chris tumubona avuze ati uyu n'umukunzi wanje mu gihe abantu benshi bibaza bati BEL Chris riterambere aha niba abigeme BEL Chris nkamwe twoza tubona umuntu avuze ati ingo mvuga ukuri BEL Chris bijya bintu ni jewe BEL Chris yovyifata mu nta kibazo nibaza ko nimba uba yampaye amafaranga haba ari inzandiko twandikiranye cyangwa ama voice twarungikanye mu kumuha amafaranga cyangwa kugirika yerekana amakavuga ibintu ko ari gwiwe je nije nyene impamvu masaba bashigikire ababa ba diaspora baba bake bashigikire the generation nta mu kuboko kuri muri ibi bintu BEL Chris brother je ndiko ndakubwira nti CEO w'ibintu ni BEL Chris nyene niwe mwene ibintu sawa BEL Chris rero nguyo araje na First Gang irimo ibintu byinshi ahantu harimo n'ivyema ni hatari rero irimo ibintu byinshi akinacho nabaye ko itriko za First Gang vuba murazironka get ready vuba murazironka mwe murategura inoti mbe imwe izo bigurwa ngahe brother iracyari secret uko hazobona gusa ndazi postinze ashashira ko n'amafaranga tiko uzoyigura nk'umuriyoni uzotwidandaza ngahe kama ikintu kimwe bro je ndavuga ikintu kimwe je nataka ko turi mu Burundi je nimba shaka kugura basi ibintu byanje vuga ati je ngohegwe no kwambara ibintu numva ko biri kubeye nshaka umuntu arashaka kumuha ku mafaranga make bako mbanze nti aya mafaranga ikintu nakiguze kuko ufite je ntakindi ko nakora ku bwanje ariko nakora ku bw'abarundi nimba ari Salon ni y'abarundi si wanje man si wanje ni y'abarundi nibo bazoyikoreramo ivyo bashaka hama komisa babegwe bamererwe fresh hama twibutsa ko hari n'abakwafere babizi cyane vraiment kandi bakomeye babizi cyane rero navuga yuko nibazi badushorera hama iyo triko nayo ntegezo kwitanga ku mafaranga abarundi bose bategezo kuronka mugabo atari make cyane kandi atari menshi just akavuga n'umugongo muguvuga ati triko sinibwe bampereyemo n'amafaranga make ko mvuze ngo ndayigure nka kujya murangura je wanje brother ntivyo vamwe ndashamo just visibility just one love
bigende fresh kugira bigende fresh ego BEL Chris yatanguye ryari gufata icatsi mu gihe kera atahora yambara amarori ariko muri iki gihe tumaze imisi tubona BEL Chris yambara amarori ivyo navyo abenshi bakabikora mu guhisha amaso bivanye n'ibintu bo baba batanguye gufata BEL Chris yatanguye gufata ya matabi ryari ivyo abarezi bajya ba Bowden na Alvin Smith for bro bajya ba Alvin Smith na ba kuko utanze akarorero Bowden na Alvin Smith ni beef muba mufitaniye nabo uvuga yuko Bowden ndamaze kubona ariko arabinwa ku ma video cyangwa ku mafoto na Alvin Smith ndamaze kuyabona ariko rero nabandi umaze ku amafoto yabamaze gusohoka bariko barabinwa ariko ndashaka tuzaho nyene Alvin Smith na BEL Chris ubucuti bwabo buhagaze gute sumugenzi peut-être dusangiye umuziki wonyene muga nta style dusangiye ko na style arimba ntayonze ni Alvin yavuze ati abantu baririmba rap nuko babuzi nyene ari byo nyene bashoboye kandi ntibaza hisigeze BEL Chris nk'ubutumwa butoyi yohereza Alvin Smith kuko ico kintu yavuze caje gikora kuri BEL Chris na mukuru wiwe Fabilove ko yavuze bati ati bajya baririmba ni rap gusa yaravuze neza uravuga ati uko abishizemo nyene harimo nyene no guponda BEL Chris we yabonye ico kintu nk'uwo muhakanya agira icyo abwiye Alvin Smith yo mubwira iki kuri ayo majambo Alvin yavuze kuri ico bro Alvin arimba nk'imbata bro je ndabikubwije ukuri kujya kwimbata sizi ko abana imbata ikana bagora mu ntuze ngikashira mu vyondo nikaririmba afise urujuju wangara uzoshaka kubyo aririmba nk'imbata mbata ko nifise urujuju wangara urumva ntajwigiza bro afise ujuju wangara siraza abarundi bashaka bavyandika muri commentaire afise ujuju bw'uburofa rujwangara babisigiye iki nta style nimwe yo muberi hari ariko abakobwa arabiyegereza aririmje fata ntunde kure barabiyegereza urako afise n'umukobwa mwiza bande none ega we afise abona ko afise mwiza ko yamaze kumuposta hari abandi bataraba post brother ndakobwije kuri Alvin nta kintu kimwe kihari yo nkangako kese ko ahubwo jeno kimukangako melo fait que ntayerekana ibintu byanje ntavuga ibintu byanje peut-être ashobora kubabona aramaze gupresenter umuduga wiwe Alion muduga none muduga isali rimwangaye Alion igugwa ngaye si okazo yaguze ijya irimo na 10 millions none salo biri mu 50 millions ucuza ushama n'umuduga abantu haguta abandi bantu bataba aheruka kuja mu Rwanda BEL yarakoze amayete mu Rwanda nangahe none 2020 shika mu Rwanda yagenda indege na Alvin Smith ntiyagenda kaje kamodoka nyene Alvin gabanya gashavu uko twatanguye brother udashaka kugana ndagiba canke ibiboro ndabimenagura tuvugana ukuri akamodoka yashikanye mu ntuze igitoro iritirozi nka 8 canke 10 nizuka bako yagiye mu Rwanda indegire twatangiye Chicago we twakwanye ikiganiro ngiye Chicago chagi none uha mu Rwanda ariko arambya na mushika je nagiye nindege nagana n'akamodo brother sakamodoka yagiye n'imodoka basi mubahe nka basi ni grand frère wawe Alvin Smith kuki none umufata nk'iki Alvin kuki umufata nk'iki nk'umuntu ashaka kuba umuririmbyi umuntu ashaka umufata nk'umuririmbyi umufana w'umuririmbyi ni nk'umufana wanje peut-être ariko umwami w'ingidi niwe mu directeur technique yani chef w'ingidi ambassadeur bisigura yuko mu kwambara bijya ibintu bambara abakobwa ziya mpuzu two munsi abari ndani hama bagaca bamwambara kuko directeur w'ingidi urumva uba uri mu ngidi nyene uba mu ngidi ni yuba aravyumva bisigura ko rero abajya bambara uduhuzu two munsi bamanze bakamucomekayo hama bagaca bamwambarirako brother hari amazina yo kwita nibaze twe turaba createur brother je mfise amazina menshi nibaze ndamurondera izina rizomuha Berzigo rizomuha trend apana ibintu by'uburofa man je se biko bituma niyo myotsi uri kuravuga buhari izina rishasha nabonye yanditse ngo vy'inka pembeni hari indi zina rishasha yagize reka ndarikubwire reka ndarikubwira iryo zina rishasha giwe ariko BEL Chris ugabanye kumuponda kuko ujya ni nka grand frère yaragukuriye mu muziki bro aragukuriye mu muziki afise byinshi yakoze urumva afise byinshi afise amahiti menshi oyo urayazi bro abarundi je kora ambassadeur new name ambassadeur waribonye ambassadeur BEL Chris we ni ambassadeur je no baha ambassadeur w'inyamitwe ubahunka abandi ubundi ambassadeur nta wonzi tuzi w'inyamitwe Jovuze ambassadeur umva w'inyamitwe mutama much respect ariko yiyiti uko ashatse
afise uburenganzira bwo kuyita na president ati kuyita president je suis president Eliza bro turi muri leta nkozi mje murabiziho niyite rivyo azarashaka yite nandi geze waruvuze rivugemo bisubiremo twumva president erega rero president wa Mikale de musiciens rero president wa FIFA ariko president erega wa president bari kwinshi BEL Chris ashobora kuyita president yise president no bandi mana y'umuziki w'u Burundi canke wo kwisi yose BEL Chris indoto ziwe zibisazi ni indoto nyabaki ndoto zanje zibisazi kwibana na Yesu ibihe byose dupowanye na fresh muri kumwe na Yesu fresh ibihe byose Yesu urasenga hoho kufite indoto yo kubana na Yesu gamuta ndasenga nashobora kuba ntaja kuri eglise kenshi ariko ndasenga iyo ndyamye gufungura mwanya wose kandi yegeza Imana of course kandi nibaze ko umuntu wese ari ku isi afise kwiyumvira ateza kumenya yuko atari ku isi kubera yibeshejeho wenyine ubwiye bari Imana ibikora ni BEL Chris ntogena ntamubwiye iki kintu abantu benshi mu makartier mu masite baribaza BEL Chris ivyarimwo kuko BEL Chris babonye neza yuko BEL Chris umengo yari yakwamye yari yazimye ahubwo ico bakije kumuvyura yo bari iyi first gang yoba ivutse BEL Chris ni giki cari gitumye cari kibuze kugira muri iyi minsi yari haciye asubire gushusha game nkuko vyari bihasanzwe ga BEL Chris brother kanda weekend kimwe je meze nka kamereo ndakindoka sinkundi umuntu amenyera ntibaze ko azokuma bambona mu biganiro umwanya wose kuko je ntibabimboheyemwo bro kandi da play ivyo ndafise n'ibigana n'ama TV online ndi brand ambassador wayo sivyo mugane bisubiye yuko ngoma nkoreraho atari banga yuma online tuzogira press conference mu kwerekana uko ndi brand ambassador twerekana nawe anashimana amafaranga bampa par mois canke contrat uko imeze nibisanzwe mugane nawe ntwashaka kubishira hejuru ari navyo novuga yuko binamfasha jewe nkagoma nduwi nawe ntoja muri concert imyaka yose ndakuba niko ngangari abandi barimvye batagiye muri concert bacatanga kurira bamwe bafise ubwoba bw'ubuzima bafise ubwoba bw'iki miniko fresh abarimvye bose bafise ibibazo babona ko bokora akazi hari ama post menshi ngataronka abakozi baze umuntu abakazi mu bintu bigende fresh BEL Chris nk'ubu wo mutumika mu giteramo nk'amafaranga ya nyuma totora ni nkanga umunsi y'umuriyoni sinayatora kandi sinavuze ngo umuriyoni canze navuze ko ari mu mamiliyoni nk'umuriyoni umwe wofa kugenza sinibaza mugasa ni mu mamiliyoni to BEL Chris iyo nk'indwi iheze nka dimanche apowesheje aruhutse nko mu ndwi ibintu vya mbere apanga ashira imbere n'ibintu nyabaki azokora muri iyo ndwi akunda gupanga cyane n'ibintu nyabaki bro je plan zanje nshobora kuzivugira ngaha gusa cyo ndico mba niko napanga ibintu vy'iterambere nta mariage ntegura nta gucikiza ntegura nta guterinda ntegura nkuko bamwe mu bitegura mwebwe je ntegura ibintu vy'iterambere tu BEL Chris yarabigeme bigeze gushaka yuko ngo abatere mada ibintu benshi bibajije yuko yo bara ama system vuga ati wapi izo ni PK ni gute umukobwa yo kwisabira ati nifuza yuko wontera inda basi ndakuvyarira umwana sinzokugoza n'ikintu na kimwe nko muri ivyo bintu BEL Chris nk'umukobwa amaze kukwisabira ati BEL Chris ngo wurire ukubite untera inda BEL Chris avyifata ngucubite rena uvyifata mu gutega mutumwigeme yizanya ati kubita Bonibaze yuko ivyo ni ibintu mu artiste wese amaze kugira brand ikomeye kubaka izina bikomeye ahura navyo mustaka kubwira ati nshaka ibi nibi nshaka love nshaka umwana wawe peut-être ko tabarimvye benshi mu Burundi bahura navyo ariko je vraiment ndi umwe mu bamaze guhura navyo bandi sino bibavuga mugabe cyo navuga ko nk'umarimbye batatu bane babagize igihugu kenshi babiri mu mpamvu nakubwiye ni je sini muri babaririmvyi bogira uwo havufatuka ukibaza ko bakiri hahandi hagati na hagati ari mu baririmbyi ba mbere bari hejuru ndakubwije ukuri muzobana ntanguye gukora indirimbo nyinshi zigiye gutandukanye nshasha kuko je novuga yuko je ndafise indirimbo nyinshi cyane nakoze wanashima zifite n'ama video muga ntasohora ikibazo kica cyaba rero yanka gusohora kubera brother ziri private kuri YouTube bavye n'izindi nfise muri stock n'ama video yazo no cyo habuziki bavyova bavuga yuko jewe navuga yuko nta kibazo afise cyo gusohora indirimbo umwe wose navyumvisemo muzo indirimbo isohoka kuko twebwe nsijanye byo kubanga urumva ngo coming soon ngo kora subscribe birikora no suba ko bigo abarundi badushikira mugabo nta coming soon ya hatari bivi na hivi brand my new song link ni point akajambo kamwe kuri Bface oya utwenziki ndakubya akajambo kamwe kuri Bface nuko mubwire umuha message bon wari utwenziki kwa wari
Kwera yamblose. Yarakublose. Yaramblose. Ntakeneye imimenyerano nawe. No, yaramblose igena y'indirimbo ikibamba, ndiko natanga conseil kuri we. Ariko nawe mu gihe nawe yari yandindimbi indirimbo yo kuntuka. Akapera gatoye kuri ikibamba kwa. Mbega uponda abanyarwanda ukabasaba collab mbega ni kukubesha dalasa murafise collab bakwandikira rap ngo uri best rapper muri Kenya na haji wanyu imatongo batarakumenya wari umuragizi ushoboye igishegu rap yo ni yabandi wahungu level yo kugwa gifise King Fab Love niwe kizigenza ni mu byumve mwabidogo sinkora nkuwo mwana ngizira Kenya nana brigada kubadida uri game y'umuziki ifise Fab Love nabyo ati rap yo kugwa gifise Fab Love Nikiki kizotuma BEL Chris adahemukira rap. Nobako rap is nobagute. Ni indimwo. Rap is my blood. Amaraso yanje kandi uvuga yuko rap ni ikintu navuga ko nishimira cyane kandi kirafisa umucangigi. That's why rero abantu benshi banyimba ngo ngibo ngo ndimuco utera imbere. Baganda ko bari bimvyi basegereza ifege bari bafite izina kera bari mba R&B. Batatera imbere. Ndabakubwiye ndabadandagura ndakubwira 10 nabura kuri naka nsubire naka na twebwe batanu gusa nakunda gutera acha kupenda views bro tudakunze views twokunda iki Bex kandi ndagushimire cyane waberewe bro waberewe kweri kimwe wambaye filimbi ni filimbi agana kabolo ko kuguruza intovye inzoga kinyobwa cyaje cyose Hennessy cyane champagne cyayo byose to nakufungulia Jackson navyonwa BEL Chris wowe ujye ufite imyaka ingahe mutega Jesse ndigera numva kuvuga imyaka ya imyaka ni what's up to boy BEL Chris first rapper Zigo everyone love Bex afite imyaka ingahe mvugisha ku nguvu none fata umuntu uri mu nanje utavuze imyaka ntibihera ntibisha Tegezwa kuvuga imyaka kuko sibanga surumogi imyaka yanje rero yimvugishe ku nguvu naho nofungwa no ndambaye ntayivuze naho mbwa turafunzwe utavuze imyaka yawe reka nkekeranye ufise 35 bon urashobora kuba wihenze gato ndayihakije mfate wayikongera ko nkindi nka 10 yachikwira bro Bisega nagushimire cyane BEL Chris akajambo kanyuma kuba ariko baradukurikirana bahe message bariko baradukurikirana I love so much support my channel YouTube support my page support my project n'ibindi byose bigiye bitandukanye muri Fest Gang hari byinshi mwabibonye ngo mushikire mu nteze imbere mu support yayo yose naho biposta ni support naho ufasha ubufasha ni support byose ni support hama abantu bo muri entertainment nabo mu supporting cyane muri music ndagarutse kuko ona indindire yafungu kuko ujya niwo twapama bati ujya niwe yakujugumiza yewe siko ndi no fete nakunda umuntu afise nani reason yo yanani ya focus rero mu bundi nta abarimvye benshi bari bahari wasanga umwe afise umukonkira wiwe nk'ubu bface shoko sanga afise umukonkira wiwe ufite umukonkira wawe ni oreg dogo w'imatongo Fizo sanga afise umukonkira wiwe hama umuntu wese afise umukonkira rero umukonkira wanjaje abari fresh niyo mpamvu nagize oreg niwe mukonkira wawe uza utabura yatawe jewe nafashe novuga ko nagize poste zibiri ndamusabira ikigongo aveyo nashaka aze kugira ntango gukora umuziki kuko jege na sorry mbere utahura gute sinzi kuvyibuka nasoye indirimbo lo 15 avril niho yaja mu gasho wasoye indirimbo le 15 aja mu gasho nyene peut-être ni mizi yari mission ya amusi wa gatanu peut-être yari mission ya brother naho yarafungiye twashitse wanashira rero navuga yuko sinari mission yanje no hari impamvu byagenze uko just hari impamvu umuntu wamu since mugabo abatabura baratahora one love much respect BEL Chris warakoranye na case tubiduheraheza mugire cyo mubye mu Giswahili gira cyo amajambo mubye mu Giswahili akeza amajambo ya gute amajambo yari yose nyine ube nka message mu Giswahili mu Giswahili wazota Giswahili zije wazota Giswahili je nicho shaka niko shaka nyine fete ya bora fete twende kazi gira cyo mubwiye akisi mu Giswahili cheke iki icyo mubwiye nka kujya wabwiye ngo rimba nk'imbata ngo rimba nk'imbata ugira icyo mubwiye akisi brother Akes done and the luck kufanya muziki vizuri tasonga mbele mzee much respect bakunzi bakoresha umwanya media